cyotemwa kirongera kigashurika. Ako kajuri. Amina, umviriza turashaka turirimbira indirimbo y'umuririmbyi umurundi aririmba gospel ukunda. Yego. Aririmba gospel. Yego. Okay, let's go. tujye mu mwema. Yego cyane. Ubuntu nibwo bwankijije kubwo kwizera umwana w'Imana, nagitswe kuba uwo ndiwe kubwo kwizera icyo yakoze. Narahariwe, naracunguwe, ndi umwana w'Imana, ndi umuraganwa na Kristo, none ubu nduwidegemvya. Wow, uzizago ubu rero turi muri kohari. Urumva bavuga kugira kurongora abantu turatwinziza urya irya kabiri niko bisanzwe bizi muri bireso. Nanje ndirimba irya mbere twagiye kwindi ndirimbo iyindi. Okay, nagufise nobuwande no kuvako ngajaye, nagufise nobuwande no kuvako ngajaye, mwami ngerukinga. Ndabuze irya gatatu. Uri kuguma mu rya kabiri nkavuga irya gatatu. Ibyo bintu abasagetse afeta gogo. Turaguha ikaze cyane muri Bile Show. Urakoze cyane. Umunezero mwinshi cyane kwakira umuntu nka Gogo. Gogo twarakwakiriye muri B News kandi twifuza yuko wongera kuza hano mu kiganiro Bile Show kugira ngo utuganire umwanya wihagije, umwanya ukwiye, tuganira ibitari bike kuvyerekeye ubuzima bwawe, impano yawe. Kaze rero. Murakoze cyane. Abakunzi ba BTV bariko badukurikirana baramutse. Babwira ati yitwa Gogo. Bon, ndabaramukije mwese muriko murakurikirana BTV aho muri mwese, abari mu buseruko, mu burengero, mu buraruko no mu burengero mwese ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse ivana mwese aherereye. Ubu muriko murakurikirana ni Bigirimana Gloria, ni abavyeyi amazina abavyeyi banyise, nkabandi umwe mu bana batandatu abavyeyi mama abana mama yavyaye, nkaba umwe yaritavye Imana ariko byenze undi mama aramutuzanira. Ego nije ndi mukuru. Amagogo mukurikirana ntabwo ariko arababona ariko Imana irababona, bisobanurwa yuko Gogo ari umwe mu bagendana ubumuga bwo kutabona, iyo mpamvu mubona tuno hari. Ego aratubwiye ati uko yitwa ndetse n'abana bavukana, ariko akanahereje ko yaravutse ngo Gogo muriko muramubona mwebwe, ariko we nta mahirwe yo kukubona afise, ariko Imana irazi ko muriko muramubona. Twebwe turamufitiye amaso, turamubonera ivyo muriko murabona. Hanyuma naco gituma twamuhamagaye tumubaze ku byerekeye ubuno kugendana ubumuga aho byatanguriye, byavuye ku buzima bwiwe, ariko araca mu camake sinare yaguye cyane kuko n'umwanya sikirenga, ariko araca ku mayanga ariko aduhe ibi. Nibaza ko intare yawe ishobora kwigisha abantu benshi cyane. Ego aca tubwira, nibaza ko ari naho ingabire yawe yatanguye kuduga cyane gusumba. Ego nibaza ko talent yanje yagiye kuba developer concernant n'ingene niyumva nkumva umenga notanga ubutumwa biciye mu kuririmba.
ego Gogo mukurikirana ngano umuririmvyikazi wa gospel aririmba bien ndafise neza cyane ndafise indirimbo iri kuri YouTube kiretse ko yambere idakikora YouTube ariko ubu ndavuga nshasha mfise ni bigira imana Gloria official entre non c'est parenthèse quand même ego les gars même si il y a 5 ans qui n'allait sur le banc de l'école mais quand même naragira get ego kwera nagiye guma maso j'étais en seconde scientifique nari mu 12 naragerageza bukebuke Gogo byamugendeye gute mu buzima Gogo ni umuntu yakuze afise ishaka yo gukora nta buryo bw'impemu no mubiri ariko harageze igihe ndumva ncitse intege bivanye no guhura n'ikibazo cyo kutabona Sherissa Negrita ndabibabwiye namba ari ikintu gigoye kubana nacyo kuba uri impumyi ego Gogo tukiraho dusubira inyuma gato Gogo yarabayeho ntiyavukanye ubwo bumuga byaje kugenda gute imbere yuko uririmba watanguye kuririmba mu gihe wari ufise ubwo bumuga canke waririmbye mu nyuma canke imbere yaho hama ubumuga bwo kutabona igihe bwaje bigenze gute yari ryari cyagenze gute ndavyibuka umunsi wa nyuma mperukira kubona c'était le 12 mars 2018 c'est-à-dire que il y a à peu près 5 ans mu minsi mike nzoba nkuje imyaka 5 ngenda ntabona ni kuvuga byamfashe ndi muto 20 ans plus à peu près 21 ans wari watanguye kuririmba Gogo narimba muri chorale parce que jusque n'ubu ndaririmba nje ndongoye chorale muri église wacu yego ariko ntiwari bwatangure kuririmba nka Gogo wenyene ku giti oya naririmbana n'abandi ni kuvuga intambwe ya mbere nayifashijwemo na Masterland muri Master Music niyo bankoreye indirimbo ya mbere kandi bayinkoreye gratuit kandi ahari ndamushimiye kuko aho ngeze ahangaha ndabikesha we kiretse ko inyuma hagiye haraza abamfasha abasubira nyuma ntibyaba bigikomeza gusa Masterland we intambwe yari yayikoze gushika ino munsi Imana yahise inkorera akantu irampa umuvyeyi turi kumwe kandi ndamushimiye ahari Gogo Masterland nawe niwe uriko uravuga ko niwe yatanguye kugufasha kugira ngo ugere aho ugeze agushikane ku yindi ntambwe afise uruhara Masterland na Gogo mwahuye gute ni igiki cyabahuje ku buryo hageraho Masterland yumva yo gushigikira juste muri Master Music kandi bagira hari competition aho ragira yitwa She Sings ico gihe rero niho nanje na nimvira kuja guparticipa ariko ndavuga ati ko yantazi kuririmba atambu wanyu ariko mvuga ati reka ngende nubwo bimeze uko kandi ico gihe nari ingwara yangiye numva nyene ndaremerewe n'umubiri sinagenda ariko nyuma ndagenda avuga ati uko byagenda kose nubwo ngwaye nzogenda ndashitse ndasanga mu melody ambera umwana mwiza aramvugira ko amatatu umwana hari umukobwa yaje ngaha ashaka ko bamufasha wagira master avyumva c'était hari mercredi umunsi arambwira non hari dimanche acambwira baramuha nimero master n'umwana mwiza vumana mwiza agira arantelefone arambwira uzoze mercredi bambwiye ivyawe ndagenda arambwira avuga indirimbo ushaka kuko urikoze ngatwumva ndamubwira ati vuga ukuntu acambwira ati so samedi uzoze kuri coding candaza ndasanga ari na producer mwiza the hitmaker abane arikorera umuti ariyo ndirimbo ya mbere nasohoye tuve kuri Masterland kandi Masterland merci beaucoup wakoze muri mwiza ariko kandi tubandanye n'ukuntu intahe yawe nubwo dufite umwanya muto uragerageza uyegeranye byagenze gute wari gukora iki wari ku ishuri wari muhira byabandanije gute kugera muri iyo myaka 5 ni kuvuga ko jewe nari mfise nari ingwa y'amaso asanzwe ariko nta bintu byarimo kuvyo guhuma amaso wapi kuko ushobora n'abantu zibagwaye amaso batsinda kandi je nariga ugwaye amaso wumva ngo ni ibintu bisanzwe byari bisanzwe nta mutwe wanjye nta kikiretse rimwe na rimwe kakamalezi bigwa nshobora kuba wiriwe kuzuba cyangwa warushe ibintu nk'ivyo ariko ndi ko musi nagiye gukora examen ya mathématique
niho nari seconde scientifique B PH ego c'était le 12 mars ndibuka yari question ya mbere ngiye kwandika ibintu by'amasinus cosinus tangente naho byarangiriye sinasubiye kubona ndataha ndagenda nibaza ko peut-être ndiko ndarota mu mwanya muto ndavyibuka ariko byagiye kubandanya abanyeshuri rero batashe baramperekeza baze gutaha mu rugo nibaza nyine ati birahera ariko jusqu'à maintenant ntibyaheze ndagenda baramvuza ahantu hatandukanye ko barambwira ati amaso yawe ni sawa nta kibazo kirimo barabura ikibazo ndataka muhira rumva basigara n'umuhira rumva hamwe no gufungura bari ikibazo kubera jewe nta muhira nta cyayi twabura ariko baragera kuri etape yuko babaho ubuzima bubi kubera jewe kubera uburyo basohoye bakuvuza ego kandi ndashimira abavyeyi banje nukuri harageze igihe nanjye mbona ati aha barushe nanjye ndabibona hama babaze kubona ko ndagenda nakuze ndi umuntu ushaka kugira connaissance n'abantu nshaka kumenyana na Sherisa na Negrita menyane nanjye n'abandi hariya sinzi ko ari Boris Claude barafayiki ndabamenye basi abantu nk'abo kubera nasanze connaissance ni ikintu ciza cyane iyo ufise abantu mumenyana ego basi ushobora kukwandikira Negrita no munsi ukacuvuga ntunyishuri ariko mbifise nimero yawe basi bizocamwo uwundi munsi unyishure basi sizokwandika ibiodiyo basi 10 uzoreka kuvyishura basi uwundi munsi bizocamwo sivyo gasherisa nuko bimeze rero bisobanurwa ko maze ndarondeza ndaja ahantu kuri radio bamfashe nukuri barabinyemerera hama barambwira ngende kwivuza kandi ndashimiranye mu journaliste Nikita uwo musi yararushe arantwara ku journaliste twa Nikita kuri Buja FM afata imodoka yiwe arankura ku radio arantwara kwa muganga kumimisha arankurayo mba numva sinzi icyo no gusa ahari nawe Imana imuhezagire uwo musi yararushe nukuri yararushe n'igitoro ciwe aragihereza kuri jewe nukuri Imana imuhezagire ivyo maze kubikora basha bandungikira ikibuye maze kugerayo barabura na kimwe haje n'umudokiteri yara uvuga ngo umunyamerika w'umuzungu hari ukuntu nous les africains menga twizera umvale abantu baba white ariko nawe ibyo bambwiye bandi nawe nibyo yambwiye uvuga ati aho bigeze rero c'est l'affaire de Dieu nta gisigaye asigaye gusenga ariko ngira igikomere nibirebire cyane ariko malgré tout ndashimira Imana yarampaye amahoro nico gituma reka kandi nganyamba ndiko mvuga bino ngiwe shaka ko abandi bano ko atwumviriza ubo yumva yuko ubumuga suba abantu babona ahubwo ubumuga wa mutwe w'umuntu kuko iyo uri ndi ngaha sivyo ejo hashakwa ariko umuntu ari karanda bafise ibibazo nubwo atobahumye cyangwa afise ikindi kibazo amugaye cyangwa sanga afise shida y'amafaranga rega n'amafaranga atera stress si ibyo nyine ibyo byo nakumva yuko kubura si ibyo uri kubona ubunyene ahubwo kubura kwawe kuri mutwe wawe namushobora kwibya kino musi nabuze ako byo bizogenda neza iyo niyo victoire ya mbere mu buzima nambi no musi ndi mumye muga nkavuga ati reka ngwane fighting ariko ejo nzogira ubuzima bwiza ndavuga namba no musi ukora promotinga Sherisa cyangwa Negrita je sais bien ejo bizogenda neza gira ubuzima bwiza abantu bavuga ati ujya mukobwa ntabona reka atubere iki icitegererezo muri iyi myaka ni nkeka ko ari 5 ushobora kurumaze ugendana indwara y'ubumuga bwo kutabona mbega nizi ntambano ukunda kugira cyane zikunda kugaruka kuvuga ati iba jewe fise ndiko ndabona iki kintu cyuma cyari kugenda gutya bon sinova mvuga ngo hari ibintu ngo nta kintu cyambabaje nkuko mariage yanje yafuye nta n'ikindi numva cyambabaje ariko naratahuye yuko peut-être ni wari umwanya wanje ngira ngo ariko hari ibintu twihenda twebwe abantu uzi ko ushobora kuba umugisha kuba ari uwiwawe ariko satani akawugwanya buriya Esau na Yakobo buriya ninde
Igay story mugende muyisome neza. Yego. Jewe ubwanje ndayidefinisa yuko ahubwo sabo ntiyari kuba bukuru yari Yakobo. Gogo none je nagenda kubaza ku kabazo nyene mu gihe wari utaragira ico kibazo wari ufise umuhungu musanze muriko murategura mariage. Okay. Jewe nkigwara amaso. Hari umutipe yarahari. Hari umutipe. Hari mu meke. Bandanya nyene bitegeza kuryoha. Bon, hari umutipe nyene twavugana nyene ariko mvuze ni umutipe nyene ariko wa proche. Apana wanuze. Ya twara. Bon, ariko c'était fiancé kumwanya kuko twabaye. Haba rero ndamu maso sinabimubwira. Haba arambwira bon aramagara chérie ça va bien oui c'est très bien arangira je nshaka kurao tete ko ni sawa ingo ariko aho ntiyari jewe nambwira ingo kuba naranabitinye no kubyereka abantu aho twa tumaze imisi amamagara si ngo hano ndamutse ya ntiyari bwamenye ntari abantu bari bwamenye tubana ariko Gogo antuka sheri wawe uramubwira susu nagize akabazo naratinye kwa mpeba hama natinye ko nza kumubwira ati erega sheri sinkibona urumva nkatinya ko aza kumbwira nibikomeye nanise ku mutima nkumva ko isi yose ndayanka urumva uko twese ko arayidi ntaramubwira ko ntabona none ntiwamwizera Gogo ko ushaka naramwizera natinya ko ambwira ati ndaguhevye ko utabona ndaguhevye natinye iryo jambo urumva natinya ko aza kumbwira ati je ndaguhevye urumva arambwira ati niwiki akashwana ku telefone nkaca nkupa umva icyo gihe nakoresha akatushe kuko iya mbere nari nayipasuye urumva kuko nakoresha akambaza ndamubesha nkamubesha uri hesi wondi ibiki kumbe no kwishuri sinkigenda amaze ukwezi kose natonda rero igihe kimwe haciye ukwezi iyo nkuru niwe ntahambe yo tubwire kuko ndibuka ego haba aca uwo musi araza nariko ndiyumvira ingene vyagenze kuko imyaka araja ndamubwira ati ze kuza ndi muhira ariko nawe mva nari navuze ati ngenda mubwize ukuri numva araja araja usina abandi barambaza nkaca ndababwira ati niwe yampevye sizo ndayivuze kandi mbabarire naramubeshe namba ariko yakurikira Fabrice ko yakurikira Beauty mbabarire naramubeshe Fabi umubabare nukuri turamusabimba naraje ndamubwira je ngomba ko ati ndafise uwundi dukundana ngomba bihere kumbe simbona kandi nawe nari karabibura kuko amaso yanje barambwira ko araba neza n'ubu turiko turabiraba utabivuze Gogo umuntu yibaza kuri kuramuraba ya nabwo mbona bavyumva ndamubwira arashavura arababara iki niki ariko agiye kumenya mu nyuma ko wajya hose ntabona kumbe naramubeshe yuko mfise uwundi ariko nagomba ko aba arije basi ndayimubwire ati duhebane ntabari babimbwira ariko ndavyikuriye mbabara ariko arije nabivuze bon nyuma yarabimenye amaze kubimenya ariko abimenya ntakiri muhira ivanye n'ibitero nagira mara ibiki byansanga mu hinzu ibiki nkuyangira mfe imwe mu nkaburi imwe simeme nka ibintu nk'ivyo ibintu byo mu mpemu y'ikirere rero maze kuva muhira yagiye kubimenya mu nyuma naravuye naragiye ahandi rero kubera kuva muhira numva ko nahomye le 12 mars harace ku kwezi narayimubwira le 2 mai 2018 ntarava mu rugo gushika ino musi sindasubira mu rugo iwacu yego iyo myaka yose byagenze gutego kugira ngo gushika n'ubu utarasubira mu rugo habaye bicemo gatoya kuko yatubwiye neza ko urazi ndiko ndumva intahe yawe ni ndende cyane ndumva yuko vuba cyane uzokwisanga ubona ukanura amen nanjye ndafise urasi kwizera kuri bizoshika kabisa bizera
aza kuyicamwo ayegeranye cyane kubera yuko hari ibitari ngombwa kwa ego na umva ni birebire cyane ego ni kubera iki wavuye muhira navuye muhira kubera ivyo bintu vy'ibintu by'ibitero nahava muhira nico mpamvu ndishikira no sinarasubira muhira uretse abavyeyi bose go ego ndasubira na mama ariko kumva uvuye muhira umva umeze neza kandi no muhira baramahoro muga nk'ubu nogenda urabategera cego ngo je shaka kukubaza sivyo ikintu wumva muri wewe wumva muri vuga ati iki kintu kiramvuza mu ndumva ko ntunuye ndumva ko ngiye gusara ariko ndumva nshaka kukivuga mariage yanje yewe yonyene kuko umviriza nagiraga umutipe kandi yaramutiye sport yaba Australia Fabrice c'est pas lui nuwundi twakundanye ntabona inyuma ya Fabrice yapfuye kubera iki bon kubera barandodoreje kuri we aramubwira ati se utwara umuntu atabona azokumarira iki biki yose aravuga namukunze kujya nyene ariko ikintu cabaye n'igiki baro ikintu sebwa bire ni naye ndende cyane barondeye umuntu amtelefona tutakora amafoto bamatanya n'uwo muhungu abantu barankora fresh nyene ababibonye abonye amafoto kuko mutipe yahise afata amafoto ko bari bazenye mama bari bamaze kumenya umuryango bamenyanye ahita amwereka mama ese umukobwa wawe no nyene wamuretse ese agenda agafatana n'abahungu akandungikira jewe nigiki namukoreye niki yarankoreye indirimbo ndakora Master Music indirimbo arandihira vraiment nakitaye yakoze kandi ivyo byafuye ngiye gukora iki video kandi ngiye twamaze gupanga plan yose ibikoresho iki niki yanguriye kamera iki bintu byinshi yanguriye bishoboka kandi umunsi tuvana niwo musera agiye kubirungika ndagwara umutima nari mfite ibiro 65 ndakoroka kuri 57 ariko naco ndashimira Imana ubera amahoro Lotipe baramutelefona ngo Gogo n'umugore wanje utamuvuye inyuma ngo no gufuzofa ngo wiki ngo uze winduze mu buru baramutera ubwoba bwanyavyo Lotipe avuga ati so je sinofa nzira umukobwa nakundi kandi yose byagira iki mugenzi wa mama famille yanje nyene ndabivuze kuri BTV yegera famille yanje niyo mpamvu gushika no muhira iyo hashitse ugira ikibazo sindigera njyayo sinavyo nzubu famille muhira nigiki bon ibile sino bivuga ko c'est une longue histoire byuma ariko uvyumve narakubabariye sinkora ngo naramubabariye kuko ntibyari by'iwanje ariko ndashima Imana yaramutije amarira yaranzaniye umuvyeyi yampaye arimwo papa arimwo sheri arimwo ikeri uzomoza amarira buryo ndirimbo uzomoza amarira nayanditse kubera ubutipe Kumva navuga naho ibibazo bikomeza kwiyongera bigasa niwara kuri YouTube uzomoza amarira cyano ni ibwira Imana Gloria official anti pancreas total bivuga yuko navuga ngo naho ibibazo bikomeza kwiyongera bigasa naho Mana wa Gideni bigasa naho Mana wanyibagiwe bigasa ko amariba yanje asana yazivye ayo mariba naya wa mutipe yagenda kuko yaraje umenga ni riba rigize mugabo nitabira hera yaragusavye imbabazi uyo muntu turigera tuvukana n'umusi wari ariko arabizi kubizi I don't know ariko arabizi ariko siwe ntamushira urubanza siwe sina shetani baramubeshera ninde none tuvuga ko ari muragira mbwa ikibanza shetani kandi uve ngaho ugene gusambana n'umutipe uvugane na police hariya muke muva ngaha muruhukire muri Hoka Golf nyabari Hoka Golf nyambari mugende muri Hoka Golf na police ngaho Claude mugende muke uvuga ngo ni shetani wamuhere ikibanzi ko bibiri tubwira icari umubiri aho namubiri kugorana aho kugora uzo gushikana muri geni bamwe muri guturira uzosha ariko tikana Gogo nukuri turagushimiye cyane ariko JDC akaba akabazo ni si akabazo ariko ni inyigisho gire duhe cyangwa ni uyigisha n'abandi n'irihe somo cyangwa inyigisho wakuye muri histoire ndende utatubwiye yose uvuga ati jewe ngirageje kurabyo naciyemo n'ivyo ndiko ndacamwo mpuye mu kiki abakunzi mwese muri ko murakurikirana BTV aho muri mwese abari kuri Star Time Times abari kuri YouTube Facebook live mwese mwumve yuko ijambo ndabatekera yuko
ibikomeye biva mu bikomere ibikomeye biva mu bikomere iryo ni jambo tugira amahoro nasasagari washinga nayo ushire no kuri statut uyu munsi naje ibikomeye biva mu bikomere batuje kuri statut uyu munsi wewe kuri wowe urizeye ko ku munsi umwe uzokwisanga ubona Gogo nanje ndavyizeye Jivyo siniko ndabisengera ko n'umugabane wanje iyi ni challenge z'ubuzima ndiko kugira ndi tableau kubera ko tableau ko hambaze futanje Gogo je ndi wowe no kwa mfishimye muri je mana ndagushimiye ko nkiri muzima hama ku munsi ndabirapura ndagushima mana yuko mwana wangize uko kandi ndazi ko ubishoboye uzonkiza nuko mwabijemeze nabona ndazi yuko abankwirikira n'abaryohewe Facebook abagutega imana ubushoboze Gogo ukomere turi kumwe amen umbara bari mu mwuka ibyo bibabaze aranditse amen imana igushoboze amen nibaze yuko Gogo ndashaka kuzosubira kumubona muri biti babona nukuri Gogo karibu cyane vraiment kandi atena story n'ukuri merci beaucoup cyambere waduteramishije amasara nyotse aranyotse cyane Gogo ariko dufata kandi tumushimire Gogo cyane bivuye mu mutima jewe Sherissa Negrita nuko turagushimiye cyane waduhaye umwanya mwiza twaganiriye dushimire umuntu yaguherekeje Enoch focus Enoch ego Enoch tugushimire akanyuma ni mutoyi kuri jewe ni mutoyi je nkunda abantu bansumbo ni mutoyi ase 23 ans je c'est 25 kandi ngiye abenzi ndiye 30 et plus utaduga ngaho niti mwakoze cyane bakunze babiti abantu baguma burira indege nako kavuge Gogo nako kavuge kugira ngo biyumve bamenye aho atandege ntabona ntashobora bataduteranya abakunzi ba biti ibikomeye biva mu bikomeye hari umuntu yanditse ngo nene Sherissa muraberewe cyane murakoze cyane kuba Jesse imbere oya bayanditse utaraza shaka kumera nkamwe murahatse nitwa Vavamba washaka kumera nkatwe bayanditse Gogo ntufuhe utaraza basa dushimire Claude nawe yo kwadufasha mu binga bw'ivyuma dushimire Enoch yarekeje Gogo yamuherekeza cyane Negrita mucazobona oya waramukunze vugisha ukuri Gogo ikiganiro kiraryoshe nari numva umenga amasaha ego frame ihangane uyu ndi musi jewe nzoza karibu urakoze biti bitrashime cyane cyane kumwe na Gogo numwe atera story cyane kandi umva ibyo bintu biri kurabona we ibyo nkimuraba ego sha nyuma twoshimiye cyane nirakoze Ange Negrita kumwe na Zeimana Ange Sherissa hamwe na Gogo hanyuma reka dusubize ijambo ntabwo tuganira ego nogira ko mugiye gisahira Negrita ngo nakunda kugira ko kugira ko cyamuyunda akagira bakunzi bacu ndabashimire cyane murabizi bakunda cyane Bila so tuba duhari ku bwanyu kugira ngo tunezererwane murabona yuko tutashaka ko Negrita avuze ati uko bitanguye ntaba ariko bihera kandi urabona ko biheze turi mu yindi mood irenze Gogo asha yadushuhije kabisa byari biryoshye Gogo tumushimire ku ruhande rwiwe ya Negrita mugenzi wanjye twakoranye ndagushimiye cyane ndashimiye Claude yadufashije uwinga bw'ivyuma niho yarari turashimiye na Enoch turashimiye team ya BTV mwese mwagisho mumara turashimiye n'abarongozi bacu kuko nibo batuma ibi byose mubibona uko bigenda neza cyane bafana bacu namwe turabashimiye bivuye ku mutima twagira ibihe byiza cyane kano kanya tugire duherekeze Gogo ariko turajana